Reka ndabaramutse nongere ndabaha ikaze kuri uno wa kane igenekerezo rya kabiri Kigarama mwaka w'ibihumbi 2021 mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Urwego CNC ruramutswa inzego shasha kuri uno wa kane twabiteguye mu ntango yano makuru. Nayo umukuru w'inama nkenguzamateka Honorable Emmanuel Sinzohagera yatahutse kuri uno wa kane mu rugendo yahoramwo Espanyole, navyo twabiteguye. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kaze. Yatowe ngo arongore urwego rujejwe kurongora ibinyamakuru CNC. Uwo muyobozi mushasha akaba yemesheje ko agiye kubandanyiriza aho yarageze. Kurikira Inyamitwe. Nje kubakira kuko aho bari bagejeje mu kubaka igihugu ni igikorwa ca misi yose, ni igikorwa twamamwo. Barafise aho bari bagejeje ikivi kandi si hato. Rero jewe nzanywe nukongereza inguvu aho bari bagejeje. Rero muti ahanini ndazi ibihanze umwuga wo kumenyesha amakuru. Murazi neza amabanga bano bantu bose barimwo muruno mugwi bajejwe ni uguharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Nanje nje kubuharanira twisunze iki? Twisunze amategeko y'igihugu, twisunze gushira imbere inyungu z'igihugu mu guharanira no kugwanira umutekano na cyane cyane n'imico kama n'akaranga by'igihugu. Ivyo rero nta gisumba ivyo nje kuzana, nje kubandanyiriza aho bari bagejeje, nje kubafasha ikivi kandi turi kumwe twese dukoranye namwe vyose birashoboka. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaramutse kuri uno wa kane ava mu gihugu ca Espagne, aho yari yitavye inama ihuza abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka igira 143. Honorable Emmanuel Sinzohagera akaba yavuze ko ibibazo intwaro rusangi ihura navyo arivyo bigiye hamwe. Kurikira Honorable Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka mu Burundi. Twari mu rugendo w'akazi nko bivuze mu gihugu ca Espagne, aho hari ikoraniro kaminuza gishira hamwe rihuza n'amashinga amateka na nkenguzamateka ku isi. Ivyo bikorwa yari inama igira rya 43, aho yahuje abatari bake bavuye mu bihugu 117. Ni inama kandi twavuga yuko by'ukuri yagaragayemwo abakenyezi batari bake, kuko muri iyo nama hitavye urugero 38 by'abari bitavye bari abakenyezi. Hama n'ugwaruka nabwo nyene mu manama nshinga amateka na nkenguzamateka rwari rwasirikiwe ku bice 24. Kibazo nyamukuru cari kihari twari tugiye kwiga cari kijanye n'ibibazo intwaro rusangi zigenda zihura nazo, les menaces et les défis de la démocratie. Nico ahanini ryari ishimikiro y'inama. Hanyuma mu bintu bikuru twigiye hamwe twabonye, twasanze by'ukuri hari ibitari bike na cyane usanga ubusumbasumbane mu giterambere, iterambere bigaragaramo ubusumbasumbane, ugasanga hariho abakennye cyane. Ibyo nabyo ugasanga nabyo ni ingorane y'intwaro rusange, aho usanga kubera ubukene usanga ari ingorane. Ariko kandi twaragarutse ku ntererano z'ibimenyesha makuru n'ubuhinga bwa none, aho usanga rimwe na rimwe cyari gisata ciza cyatuza gushigikira intwaro rusange. Mugabo twasanze hariho by'ukuri aho usanga abantu bakoresha ubwo buryo ubwo buhinga bakabukoresha mu butari bwo,
mu buryo bitari byo, ugasanga rero bariko baratanga amakuru atariyo, amarezo sosiyo ugasanga ariko atanga amakuru atariyo, amakuru ajyanisha. Ibyo nabyo twabonye yuko by'ukuri ari ingorane. Hatunguye kuri uno wa kane ihanishwa gurishwa ry'ivyamwa, imboga n'amashurwe mu gisagara ca Bujumbura. Iryo hayanishwa rikaba ryatunganijwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere ADEB mu mpfunyapfunyo y'igifaransa. Ni inkuru ya Ange Nzeyimana. Mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ivyamwa, amashurwe n'imboga, ikigo kijejwe ivy'iterambere mu Burundi ADEB caramutse gitunganya ihayanisha gurisho kugira bagwize ibidandazwa bija hanze. Kubw'ico kigo ADEB carihaye ihangiro kugira kigwize umwimbu nk'uko bishikirizwa na Desire Musharitse arongoye ikigo kijejwe ivy'iterambere mu Burundi. Ivyo bidandazwa bishasha biracari ku rugero ruto cyane, ni naco gituma turiko turashiramo inguvu nyinshi mu gushigikira kino gisata kugira ngo naco kigire ico cunganiye mu iterambere riva mu rudandazwa mpuzamakungu. Umwe mu bariko barahayanisha umwimbu wabo, Gloriose Muhorakeye, asanzwe yumisha ivyamwa akongera akabigurisha, aratubwira ico iri hayanisha gurisho ryamwungukiye n'intambamye ahura nazo. Ico nungukiye muri iri hayanishwa nk'ayandi mahayanishwa yose, mu bisanzwe ibi bintu mpingura ibi vyamwa vyumishije ntibimenyerewe mu Burundi, ariko nibaza ko buke buke uko amahayanishwa agenda araba haza haraza bashasha babibona nka bushasha, urumva ko ivyo mpingura biza biramenyekana. Intambamye nuko ntashobora kuronka ibikwiye notanga kubera mfise akamashine gatoya, niyo ntambamye ya mbere ihari. Iyindi nayo ni y'amatara aguma acika. Mwomenya ko inyuma y'iryo hayanisha gurisho hategekanijwe inyigisho zizotangwa n'abahinga mu gutunganya ivy'indimo kugira ngo bashobore kugwiza ivyo bashora hanze. Umwimbu w'ifi ngo waragabanutse cyane muri uyu mwaka, ivyo bikava ku mazi mabi yibonekeza mu kiyaga Tanganyika n'ibikoresho bakoresha bikaba vyarataye igihe. Ni inkuru ya Desire Sindihebura. Abo barovyi bayaze na BTV bavuga ko uyu mwaka wabaye mubi kuri bo kuko atamwimbu w'amafi baronse. Uyu mwaka waratuyobeye kuko amafi ntiyabonetse neza. Ku munsi twashobora kuronka nk'indobo zibiri, kandi twaronka nk'ibibubu 10, ibibubu 5. Utushira tura mu madobo y'amakoto, kandi twarobera mu masandugo ajya y'imbaho. Umva nta mwimbu dufise. Ikindi cavyunyuye na amazi mabi ari mu kiyaga ca Tanganyika atuma ifi zihunga, utibagiye n'ibikoresho bakoresha bitagezweho. Kuri intara ya mbere y'uburovyi turonka umwimbu muke kuko turi mu mazi acafuye paraporo y'ahandi. Dufise ibikoresho bitagezweho, ko kera tukiroba twari dufise amatara amurika neza, ayo barayakuyeho. Ubu dufise amatara aboneka ku isoko n'amatara atamurika nkaya kera, navyo bigaca bituma n'umwimbu utaboneka neza. Ivyo biruko mu gihe abarongoye igisata c'uburovyi hamwe n'igisata kijejwe ibica mu mazi baheruka gukora rusansuma rw'abakorera muri ico gisata c'uburovyi bose. Abanyeshuri biga baba mu ndaro bagira baje mu buruhuko basabwa kuguma bikingira ikiza coronavirus. Ivyo bikavuga n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana, agasaba ko bosubira ku ishure bipimishije, co kimwe n'abazogira amahirwe yo kwinjira mu nzego z'umutekano bakazobanza kwipimisha. Tumukurikire umushikiranganje w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana. Twarabiye hamwe ingene abanyeshuri bagiye kuja mu kiruhuko twofasha kugira ngo nabo babandanye bikingira ico kiza ca coronavirus. Twaciye dusaba yuko abajejwe intwaro nyene n'abajejwe amagara y'abantu abotunganya amanama abanyeshuri mu kigo cyo mu kiruhuko kugira ngo babandanye bahimiriza ingene bokwikingira iki kiza. Mu bushikiranganje naho turiko turitunganya neza
kugira ngo ikiruhuko giheze abanyeshuri basubiye ku ishure bazogende bapimwe abanyeshuri bose baba mu ndaro. Mbonera no kubamenyesha yuko no mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano hariko harabaho kwakira abashasha niyo hagera yuko baja mu nyigisho abazoba bagize amahirwe yo kwinjira muri izo nzego imbere yuko batangura inyigisho ubushikiranganji buriko buritunganya kugira ngo nabo nyene bazotangure izo nyigisho bapimwe. Akaba ari nayo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yo kuri uno munsi. Reka shimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya, shimire n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma, shimire na Mirix Mugisha yarahagarikiye, shimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Murakoze naho mutaha.